hariho umuntu canke abantu benshi muri uno mwanya ushobora kuba uriko uravuga uti okay nanje iyo Mana noyishaka ariko haracariho ibintu bidatunganye mu buzima bwanje, haracariho ibintu nkikirimwo bidafaditse n'ibiki, mugabo numva nshaka kubanza kuzoba en ordre, singene nobivuga, nobanza gutunganya vyose hama niho nzoza. Mugabo nkaca numva umenga nokubwira nti uwo munsi ntushobora kuzoshika kuko si kubw'inguvu zawe, si kubw'ubwenge bwacu, si kubwo gushobora k'umuntu uwo ari we wese azogufasha, ariko ni kuwo bwa mpwemu yera w'Imana. Amen. Ni ukuvuga yuko igihe twegereye Imana yacu nka papa wacu, arazi neza ko turi abantu bafise ibintu ibitugwanya. Amen. Turafise ivyo tugurira imiryango. Haleluya. Urumva mugabo Imana iheshwa icubahiro muri vyose kubwo gushobora kudukura aho hantu twebwe vyanse imyaka yose.